mwiriwe kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Kigarama mwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu byinshi mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu Kayanza aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 11 ku muhingamo hitezwe imvura hose mu gihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:47 rirenge igihe cy'isaha 12:6 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayo yabashikirije mwakoze kuyakurikira.